bagiye kurondera itike yo kuzoja mu gikombe c'isi ca 2025 c'abadashikana imyaka 17. Aho rero abantu murabizi yuko basohora urutonde novuga hakiri kare imyimenyerezo iraba hajya kuri Centre Technique Nationale, ndetse ariko babandanya ivyigwa babasabira yuko babandanya ivyigwa ariko bataha novuga mu kigo hari anye abari hagati mu gihugu bakaza bararaza mu ma weekend. Rero equipe yarateguwe by'ukuri haraheze novuga ukwezi kurenga, ariko kandi ubu harageze yaho rero berekeza muri Côte d'Ivoire. Match ya mbere bazoyikina igenekerezo rya 9 hazoba ari ku munsi w'Imana, igenekerezo rya 9 kuno kwezi turimo, ariko match igira kabiri bazoca bakina igenekerezo rya 12 hazoba ari ku munsi wa gatatu, ku munsi wa gatatu w'indwi izokurikira. Rero runo rutonde turuce ko gatoyi tubamenyesha amazina y'aba bakinyi novuga bizewe no mumenyereza mukuru uwitwa Nibimenya Daniela, nicegira ciwe yitwa Munezero Jacqueline, mumenyereza w'abanyegori n'uwitwa Moreraho Berinda, ati nako ni Ndoreraho Berinda. Rero runo rutonde rugizwe novuga n'abanyegori batatu, uwitwa Nsabimana Mediatrice n'umunyegori wa Arena Star, umunyegori yitwa Shimirimana Crelia n'umunyegori wa La Colombe FC, ndetse n'umunyegori wundi wa La Colombe FC yitwa Manirakiza Solange. Abakinyi bandi rero batandukanye, witwa Mugisha Ada wa Kazoza Keza FC, witwa Nshimirimana Anne Marie wa Arena Star, witwa Nyonsaba Bizola wa Arena Star, witwa Bukuru Omarte wa Arena Star, witwa Niyo Kwizera Belize n'umukinyi w'Intwarikazi FC, witwa Hakizimana Aline akinira Intwarikazi FC, witwa Ndayishimiye Darlene nawe akinira Intwarikazi FC, witwa Nishimwe Grace akinira Intwarikazi FC, witwa Nibogora Angenice Davina akinira Buja Queen, mukinyi yitwa Kamikazi Nelisa akinira La Colombe FC, witwa Kahindo Daniela akinira La Colombe FC, witwa Nibizi Ornella akinira La Colombe FC, witwa Akinyishu Neema akinira Aigle Noir, witwa Irankunda Cleria nawe akinira Aigle Noir, ndetse n'uwitwa Nibimpa Naomi akinira Aigle Noir. Harazi witwa Irankunda Erika akinira Rainbow, witwa Mutoni Mirna Daela akinira Rainbow ni mu cicaro ca kabiri ngaho onye, witwa Kezimana Ella Louange akinira equipe ya Maika. Hivi nakiki muraza kubona yuko bano bakinyi n'abakinyi usanga harimwe abakina mu cicaro ca kabiri, mu migwi yo mu cicaro ca kabiri, izi za Rainbow ndetse n'izi za Aigle Noir, ariko kandi abakina mu cicaro ca mbere ni ya migwi ubona neza na neza yuko ikinisha donc yayo yashimiye novuga kuja muri cadre yo kwankadra atavyo by'ibikombi haranira mu cicaro ca kabiri, mu cicaro ca mbere, kuko nuzobona novuga equipe nka Arena Stars ije guharanira igikombe, nuzobona nka equipe ya La Colombe FC muri kino gihe ije guharanira igikombe, nuzobona equipe nka Intwarikazi ije guharanira igikombe. Ni ya migwi yoyo iri ngaho kugira ngo bihaye novuga bari muri ya ligne yo kwankadra, donc ya encadrement. Nico gituma usanga harimo aba bana bagwiriyemo badashikana imyaka 17, kuko izi za Top Girls tuziko abakinyi babo benshi bakina mu mugwi serukira gihugu mukuru. Nico cyavyerekanye ko twabonye urinze uraba urona abakinyi benshi ba Arena Star, ukabona aba La Colombe, ukabona aba Intwarikazi, cerekana yuko nkuko bivuze gusa kurondera ibikombe ugiye muri Première Division c'est vrai ugiye kwigona n'abandi urondera igikombe, ariko nicerekana yuko aba basanzwe bafise abana bakiri bato. Ya migwi nawe dusanzwe tuzi ikomeye, twovuga tutizi za Top Girls nyene uvuze za Buja Queens, bica vyerekana yuko abakinyi zifise ari abakinyi barenze imyaka, la plupart barenze imyaka. Kuravye muri Buja Queen harimo umukinyi umwe gusa, Top Girls nta mukinyi numwe arimwo. Twovuga nk'iyindi migwi hari ya yobi hari ikomeye, izi za Buja Queens harimo umukinyi umwe, urumva PVP nta mukinyi numwe arimwo. Ni cerekana yuko abakinyi bakina muri iyo migwi babigeme barenze iyo myaka, c'est-à-dire baba bafise abakinyi bafise za 20 ans
21 22 za kuduga byumvikana yuko ali moins de 20 ntabo bafise naco gituma aba ubona Arena Stars Arena Star ukabona La Colombe ukabona intwari kazi ukabona kazoza keza iyi ni migwi bigoye ngene ushobora kuronka n'umukinyi n'umwe muri senior ariko uno munsi baca baza ngaha vyerekana ko kubivuze n'abantu bafise ni migwi ifise abakinyi bakiri bato naco gituma kenshi dukunze kubona ari migwi ibiri muri vya bibanza atari bibanza bikomakomeye cyane kubera bafise abana ariko barankadira baracari bato iyo bahuye n'abakuze hari gihe umva bica bigorana ariko ikintu kitweretse yuko iyi migwi iri iraramurira muri football femine muri no myaka niyo migwi rero kiragaragara neza yuko iri kwiraramura ni imigwi iri ngaha anya kugira ngo ifashe gukuza no vuga impano z'aba bana canke z'aba bigeme baba bakiri bato ari nako karyo rero nabo baheza bakaronka ibakwe ryo kuronka abakinyi benshi bagwiriyemo benshi no vuga mu mugwese w'ikiragihugu babadashikana imyaka igera kuri 17 nuko rero baza kuba bafata urugendo berekeza no vuga hariya muri Côte d'Ivoire mu ntumbero yo gukina zino nkino zibiri bakina n'igihugu ca Côte d'Ivoire canke umugwese w'ikiragihugu wa Côte d'Ivoire nawo wabigeme badashikana imyaka 17 muri rusangi nababwigenekerezo zino nkino zizokinwako ni ku munsi w'Imana igenekerezo rya 9 ndetse no ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 kugira ngo tuzoza turabamenyesha amakuru yino equipe nserukira igihugu y'abakiri bato babigeme ariko kandi tukiri mu bigeme reka novuga dufata akanya gatoyi turabire hamwe amakuru novuga y'umupira w'amaguru w'abigeme cyane mu higanwa rya Limited Women's League kubona neza rero ko hano muri kino gisata kijeje gutunganya amahiganwa kino gisata kijeje n'abigeme umupira w'amaguru w'abigeme hari urukino even akigwa rwasivye bari guhuza equipe ya Top Girls na equipe y'Inyange kugira ngo twarabigarutse gatoyi equipe y'Inyange yari yagize ikibazo ku bakinyi babo bagiye muri local bahavuye bafatwa no vuga n'indwara idasanzwe yo ku yababangamiye bivanye n'ivyo bafunguye bivanye no vuga n'ifungurwa bafunguye bari muri local hama iyo ndwara ikiba ngombwa yuko ibabuza gukina ubwo rukino hama muri ico gisata bacibica biba ngombwa yuko ubwo rukino barwegeza inyuma rero ubu uyu abakinyi bameze neza Imana ishimwe barasubiye no vuga mu myimenyerezo ndetse baramenyesha yuko ubunye bari tayari gukina iyo match rero match yabo y'ikirarane igiye gukinwa ku munsi wa kangahe ku munsi w'Imana saa 3 za gatondo ngaha kuri Centre Technique National igihe cy'isaha 3 neza na neza aho rero ubona yuko ari ibintu byiza cyane gose ahandi ni byavuzwe ko Inyange boba hari izindi mpamvu zatumye badakina ruriya rukino mugabo bagakreya izo ariko jewe ico kintu narahuye no mumenyereza wabo mu Rumonge urazi ko ari equipe yo mu Rumonge narahuye no mumenyereza wabo ndamubaza n'ivyukuri biriya bintu kuri kwa ruguru ariko kuri kwa rugo nyene ya Lonzo urazi abantu bari muri locale bategura urukino hari ukuntu baba hamwe iyo bari hamwe bafungura bimwe ni ibintu bisanzwe canke bimenyerewe ko nawe ushobora gufungura akantu kakakugwa nabi nivyo ugasanga nyene uwo munsi hari ibikorwa byawe bihungabanye ni naco cabaye rero wowe mar chance nuko vyabereye rimwe ariko bibatera kudaza kushobora gukina urwo rukino Imana ishimwe gusa ko rugiye gusubirwamwo bameze neza nuko reka tuve mu bigeme tubamenyesheje novuga urutonde rw'abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi muri no championnat y'abigeme inyuma novuga ya match 11 bamaze gukina ni kuvuga yuko ari match novuga journée zibiri bamaze gukina za phase retour murabizi zinga bakina 10 bamaze bakina 18 bamaze gukina basigaje rero indwi basigaje bakina match 9 muri phase ari na match 9 muri phase ni kuvuga ko basigaje match indwi wara match indwi rero novuga kugeza ubu murabizi yuko Top Girls ntirakogwako
amanota yose kuri yose, ariko kandi uragenda ukaraba abariko bagenda bafasha ino ekipe mu gutsinda ibitsindo vyinshi. Witwa Saidi Sakina afise ibitsindo 11. Uyu ni inzobere muri no higanwa, abazi nk'imyaka itari mike novuga muri no higanwa, afise ibitsindo 11, ariko imbere yiwe hejuru yiwe gatoyi hari umukinyi novuga wa Buja Queens yitwa Amani Eme Awita. Ku munsi novuga wakangaye igihe bakina na PVP no Buja Queens yatsinze ibitsindo 9, PVP Buyenzi ibitsindo vyinshi. Uyu wenyine yatsinze ibitsindo 5. Uno mukongomani kazi, donc no mukongomani kazi yitwa Awita yatsinze ibitsindo 5 wenyine. Mbega Nicole Girime yagiye he? Kuri yanyaga muri Tanzania, nawe yari umukongomani mu bitezwa dofise kabisa. Urumva uyu nawe rero urabe ko yaje kumusubira mu makanda, witwa Amani Eme Awita bisi ibitsindo 12 n'umukinyi wa PV wa Buja Queens. Arakurikirwa rero n'uyu Saidi Sakina wa Top Girls ibitsindo 11. Hama harundi mukinyi akiri muto yitwa Lahai Roy Nzoyikorera wa Top Girls afise ibitsindo 9. Uyu ariko n'umukinyi wa Arena Stars baramutijije hariya, umwana akiri muto ariko azi umupira, azi umupira kabisa, azi umupira mwinshi cyane. Uwitwa Gloris Gakiza nawe afise ibitsindo bigera ku 8 ni wa Buja Queens. Ni wa Buja Queens. Hama hari uwitwa Anita nawe Ndikumana afise ibitsindo bigera kuri 6 muri rusangi. Uno nuwa n'umukinyi wa Maika FC, umukinyi wa Maika FC witwa Anita, nawe ari mu rutonde rw'abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi. Nuko muri rusangi nibaza yuko twabwira ayo onye ku ruhande rw'abigeme, umupira w'amaguru w'abigeme mbona ko rimwe na rimwe usanga novuga tutawuciye ko byimbitse, ariko kabara kanyo keza novuga ko kurabira hamwe. Ariko kandi yakubitse ko Top Girls ari ifise ikibanza ca mbere, hari anyimaze gukina match 9 zonyene, kuko yafise match nyinshi z'ibirarane bivanye novuga nuko abakinyi bari bagiye muri nationale niyo y'inyange. Ni kuvuga ko bafise amanota 27 kuri match 9, ariko ku bitsindo 34 baziganyije. Hama babakubikira ni Buja Queens kuri match 11 bafise amanota 25. Ni kuvuga yuko ngaha bari nyuma y'amanota 2. Babasumye amanota 4 bafise ibirarane 2. Amanota 2. 27-25 bafise ibirarane 2. Sadire nkuko turabangana Top Girls idatsindwa, dufashe izo 6 points plus 2 points 8 points. 8 points ni menshi, amanota 8. La Colombe mu match 11 bafise amanota 23 na bagatatu. Amakazo za Keza FC muri match 11 bafise amanota 18, na bakane abagatanu ni Bon Avenir amanota 15 muri mu nkino 11. Intwari kazi bafise ikibanza ca gatandatu mu nkino zigera kuri 10 bamaze gukina, basurukino rumwe gukirana bazokina na Top Girls ku munsi wa gatandatu, nako ku munsi w'Imana bafise amanota 12. Hama Maika FC na Abindwi bafise amanota 11 mu nkino 11. Arena Stars nibwo ifise abakinyi benshi muri equipe nationale y'abadashimya imyaka 17 bafise amanota 10, ndetse mu nkino 11, ariko ntawo 8 umva ko batafise ikibanza cyiza namba. Inyange FC na bicenda bafise amanota 7 yonyene mu nkino 10. Hama PVP Buyenzi n'abanyuma bafise ubusa bw'amanota kugeza ubunye. Ino equipe ya PVP Buyenzi bafise umwenda w'ibitsindo bigira kuri 46. Ni equipe itsindika cyane gose ino equipe ya PVP Buyenzi. Reka rero tuve mu bigeme, hama twerekeze mu yandi makuru dufise kina igikombe c'amahoro. Ubona rero ko umukinyi novuga w'umurundi witwa Jospin Shimirimana yatsinze novuga igitsindo cyo kigira gatatu kuva ashitse muri no equipe ya AS Kigali. Ya AS Kigali. Bona rero ko ibintu biriko bimugendekera neza. Ku munsi wejo equipe yiwe ya AS Kigali yakwitana mu mitwe na equipe ya Police FC banganya ibitsindo bibiri ku bindi. Banganyije ibitsindo bibiri ku bindi, ariko
iyi ekipe ya AS Kigali yacisezererwa kuko mu rukino Yari match rw'ibanze retour. iyi ni retour mu rukino rw'ibanze bari batsinzwe donc polisi yari yatsinze ekipe ya AS Kigali 2-1 harimo igitsindo ca Abed Bigirimana Abed Bigirimana nawe ubona ko ari mu bihe vyiza na ekipe yiwe yande ekipe yiwe ya Police FC rero ekipe yiwe ya Police FC bagiye no kuva mu gice gikurikira ca kimwe ca kabiri gishira ica nyuma ku rundi ruhande ekipe ya APR FC banganye na Gasogi United busa ku bundi ariko mu rukino rw'ibanze ekipe ya APR bari batsinze Gasogi igitsindo kimwe ku busa ni kuvuga ko Gasogi ya Mudera Kibari yasezerewe kuko muri Gasogi hariho ba Mudera Kibari hari anyi hariyo unye avukana na Mbirizi yitwa Mbirizi Eric nuko ariko kandi APR aba bapishu bafashije ekipe yabo ya APR kuyigushika muri demi finale ku rundi ruhande Mukura Victor Sports yakinye no vuga na ekipe y'Amagaju batsinda ibitsindo 3 ku busa bitsindo 3 ku busa Mukurikinamo no mukinyi wa kera wa Vitaro Ejo Fred Nionize Amagaju nane ekipe ya Minyereza nande na Mars Niyonga ibitsindo 3 ku busa ku munsi w'ejo Mukura itsinda Amagaju Mukura mu rukino rw'ibanze Amagaju yari yabatsinze ibitsindo 2 ku busa aho bari bahatswe urumva kuvuga yuko ngaha anye Amagaju Mukura yarenganye ku bitsindo 3 kuri 2 ku match zibiri izo match zose uri kuravuga zose zawe igitsindo kimwe igitsindo kimwe urumva ko nabo nyene bavuye kure cyane gose rero birumvikana ekipe za gishitse muri demi finale ni APR ni Police FC ni Mukura ndetse na ekipe ya Magaju nako na ekipe yande na ekipe ya Police ni APR Police Mukura nande Rero hari match tavuze turabe hari match tavuze Rayon Sport ntiyakinye Rayon Sport yarakinye nivyo bafise match ya retour no munsi na Gorilla bari banganye de partout irakomeye bari banganye de partout nivyo Rayon Sport za kuri muhira Gorilla nizo iza kubiri muhira match iragoye Gorilla niza kubiri muhira bari banganye de partout habonetse mu ikarata y'umutuku ku ruhande rwa Gorilla match no vuga yarimwo ubuhinga budasanzwe igice ca mbere ibitsindo 2 bya Gorilla igice ca kabiri ibitsindo 2 bya Rayon Sport rero nuko bimeze baza gukina no munsi match retour no kurindira rero tukaraba kungene bizoba byifashe reka rero tuvuye ngaho onye mu Rwanda umwaka ntiwamugendeye neza mbaya ico gikombe yagikarira igikombe ni cari ciwe uko mu mwaka uheze yarakinye finale de finale ari kumwe na Bugesera umwaka uheze urazi ko maze kugitwara ari muri Rayon Sport umwaka uheze yarakinye finale ariko uyu mwaka ntibyamugendeye neza ku cyo gikombe ntibyamugendekeye neza namba rero nuko reka tumira amatega tuce tuja muri UEFA Champions League ku nkino zariko zirakinwa ku munsi w'ejo mu ijoro tuzirabire hamwe ibintu bishishikare kugenda neza